mugira amahoro sanga amahoro n'ubumwe n'iterambere ry'umuziki mu gihugu cyacu imbere na byose twagomba kubanza tubanze gusaba imbabazi kubona habayeho akanya gatoya ko gukerwa ino minota kumva zitatuvuye ko zitanavuye kuri bano bantu ngira baraza no kubibwirira ariko tubakengurukira cyane kuko muri abantu b'ijambo mwemere muradutiza umwanya wanyu muradutiza ibikoresho byanyu muradutiza n'ayo makamera no mu kanya mugomba mudutiza aho musanzwe mukora kugira ngo n'urubanza ruza kubera ngaho uno munsi ruze gushika kure hashoboka ego amasibe nk'aho mutira w'imfizi bamwe ndabona ari inyuma baguma basoma ngo vocabulary ngo ibintu bya ngo tuwa n'ibindi byiza reka rero ndeke gusomera ikete mwibahasha nyene abasanzwe barongoye vocabulary abashoboye kugiserukira ngaha muri rino koraniro rino conference of presse bashobore kutubwira cyane nike cyatumye bano banditsi benshi bakoranira hamwe nike kintu mugenda kubwira abarundi ijambo rero tunagenza kwita Ismail asanzwe ari umwe mu bafise ibyo bategereje kuri vocabulary ijambo ni kwa Ismail. murakoze cyane ikintu cya mbere umva baje gusaba imbabazi nka vocabulary ndongera nsaba imbabazi kandi nka Esternish mutubabarire murabizi yuko nyine ibigora gutegura abagabo kandi hari aho bigorana rero ibyo ntibiducanishemo nyuma yo kubasaba imbabazi nongeye kubashimira kandi ukuntu mwatwihanganiye murihangana muratwingira kukagorane twari twagize namwe mwakihanganiye kugeza ubu mukaba mwaturindiye tukaba tugira dukangurire dukora bino bikorwa byacu bimeze neza rero singiye kuvuga byinshi hari ibyo mwabonye hariho biri inyuma yacu bimwe mwabibonye ubwabo bimwe ntimwabitangukiwe ikinini nza kuvuga ku ruhande rwa vocabulary haba ibibazo byinshi byerekeye ibyo bikorwa bimwe ibyo ngiye kuvuga nka introduction byatumye tuza ngaha bituma tubatumako namwe kugira ngo tubibashikirize ni ibikorwa turiko turategura ibikorwa byose dufise bya Esternish kugeza muri Desembre ngira niyo tuza guca make tubasigurira kandi nongera ndabasaba kugira ngo n'ibibazo byinshi bize kuza byerekeye kuri ibyo bikorwa kubyo nza kubabwira ibyo bikorwa nabyo si bindi turafite ibikorwa navuga ko ari bibiri bikomeye cyane mwarabonye ibikorwa duheruka gusohora cyangwa se ama-appréciation atandukanye igikorwa cya Kamensi ngira abantu benshi barakibonye kandi kiriko kiragenda neza cyane turaronka feedback nziza bw'icyo gikorwa rero twarateguye nka vocabulary turiko turiyumvira tunabitegura si ibyo twiyumvira gusa ko byaratanguye kuja mu ngiro kuko igikorwa kimwe kizerekanye ni iki cyatumye tuza ngaho uyu munsi turiko turategura Kamensi tour iyo Kamensi tour kumbure murafise ibintu byinshi muza kubaza byerekeye icyo kintu iko ndavuga mu majambo mucamake ibiza ibyo umubonano wacu wo kwibaza ko cyane aho woshimikira rwose ni icyo kintu cya Kamensi tour yo tuze tour hariho concert hariho n'ibindi bintu byinshi bishobora kubiherekeza ikindi kigira kabiri ni uko bashaka kumenyesha yuko Esternish mu kwezi kwa 12 azolansa album yiwe
donc ivyo bintu rero iyo ushaka kugira ngo tumenyeshe byo turiko turategura booking lab ni ivyo bintu bibiri mugabo nawe nyene arafise ibyaza gusigura kuvyerekeye ivyo bintu bibiri rero nibaza ntabarambiye ntatevye cane ni ivyo bintu bikomeye cane tuyagako ugerageje kuvuga gatoya tuba nyene mutuba murazimenyereye arizo mumenyerezi kuba muri kino gihugu iyo tuba izobera mu ntara zitandukanye hari uko tuvyifuza uko bizogenda nuko turiko turabitegura as booking lab hariho nuko bivanye nuko tuba twabivuganye na Esther Nish ibintu tukabitegura kugira ngo ibintu bigende neza nuko tuvyifuza rero ngira dutangura abantu ko ndazi ko ibibazo bitari byinshi ibibazo byinshi haba kuri comments haba no kwivyo ndababwiye rero ndibaza ko kugira ngo Esther nawe aze kuronka akaryo ko kwishura ku bibazo byanyu mwese reka mbanze nawe ijambo nawe nimba hari icyo yovuga kubaramutsa hama tuje tubandanya n'ibibazo murakoze tugira amahoro bon bwa mbere na mbere nyene nkuko Ismail aje kubivuga ndasabye imbabazi kuba byase tugacegwa n'ivyatuvuyeko hama nibaza yuko byinshi yamaze kubivuga icyatumye dukorana uyu munsi intumbero hanini kwa kugira ngo dushire hanze ibyo tugiye gukora bizokurikira igikorwa cya Kamenzi nkuko yabivuze tuko turategura iyindi mirimo itandukanye harimo ayo matuwa concert zizo presenter indirimbo so rero je nibaza yuko kuri uyu munsi yango tubaje kugira ngo tubiganire ko hari ibyo mufise mu tubaza nta ngorane turiteguye kwishura ego murakoze naho mutatugiye twabonye kuri iyo bashanije ko Ngozi Gitega Rumonge na Bujumbura ko tugushima mu ntara 18 izo ntara zikadusa ico ni ikibazo cya mbere ama ikindi naco tuba twumvise ko Estanish bega azwari ibiteramo tubonamo Estanish gusa cyangwa abantu bari ibyo barababahekeza bari gukora mu izo ntara murakoze cyane nawe murakoze ku ico kibazo hama ikibazo cya mbere ndacishuye ko impamvu twahisemo izo ntara zine nuko bwa mbere twagerageje kuraba bivanye n'intara kwanza ziri bon tuvuga ko zijya hejuru cyangwa zihayagiza cyane ibintu bijyanye n'umuziki turavye muravye nka Ngozi Gitega cyangwa intara zishobora kuba zizwi mu gihugu so rero mwizo ntara zine twiyumviriye ko hari mwizo twadondaguye Ngozi Gitega Rumonge na Muyinga na Bujumbura donc ni tubiravye nizo ntara ziserebra cyane iyo habaye ibintu bijyanye n'ama evenement y'umuziki niyo mpamvu twashoboye kuzihitamwo hama si ukuvuga ko arizo tuzokoreramo gusa bivanye n'ukuntu gahunda zishobora guhinduka canke turavye tugiye turaraba uko ibindi vyagiye biragenda turashobora kuzokongera ko hanyuma donc ikaba projet ndende mugabo nizo ntara twashimye gutangurira ko kwanza izo zine si ukuvuga ko twahisemo gusa zine ubwo nizo twashimye gutangurana nazo ico gikorwa ego sinzi ko Ismail ico yokongerako nta byinshi nongera ko kuvyo bavuze mugabo ikintu gikomeye nuko mwese murabizi mu Burundi atari igikorwa nka Premisic kiba kuva tout le pays hari intara ziri cible umuntu asibwa kugira ngo tumenye neza turabe ibyo dukora kuko ibi bintu aka kazi dukora gasaba uburyo bwinshi rero iyo tubuze duteguriye turaraba mbega ni hehe quel est le milieu environnement favorable kuri tuba turiko turakora rero turavye neza mankete tuba twakoze bivanye n'ukuntu bamukunda Esther Nish n'izo ntara twabanje guhitamwo gukorera mu ntara zine ariyo intara Ngozi Gitega hama dukorera no mu Rumonge hama
tuzoheraheza ngaha mu gisagara ca Bujumbura ni kubera ariho twabonye yuko niho hantu hambere hariho entertainment kandi dushobora kubona ko ariho abantu bashobora kuba bifuza kandi bakunda Esther. Hama kucho cy'aba artiste naco cari ca kabiri wari wabajije. Bon, aba artiste barahari bien sûr. Naza yuko bivanye n'intazo tugiyemo tuzomenya mu artiste tuzavugiye gukorana nawe naza yuko ivyo onye tuzaturemenya hageze ntitwotishura ko directement kuko ntituraprecisa ariko barahari bari muri gahunda ya merci. Jeni tunasentaye muri Mbere Magazine tubaza mfise n'ivyo tubonye mu Booking Lab peut-être nimba no itarabe nibaza ko ari muhereza n'amalabe ariko aravuka nagomba mbaze ati mbese Estanish na Booking Lab bafaniki ama deux bafitanye ama close ayahe hanyuma trois mbese hariho abo twabonye guheruka babuze amakontra uko angana hari ababuze 100 miliyoni mbese Estanish nawe nimba hariho ubucuti hagati yabo ubwo ari gusa gacoka kaniki nasi murakoze cyane. Hama dutanga igice cya mbere Estanish ku mazina nyakuri ari Estanish imwe. Donc ubucuti dufitanye na Booking Lab nuko pour le moment ndi nasinye muri Booking Lab dukorana dufitanye amasezerano n'icyo dupfana y'akazi. Niyo Booking Lab niyo label inyoboye ubunye niyo injeje. Hama kwico kindi cya kabiri cyari donc wewe bagusabye ki nawe usabye Booking Lab. Oh, ok, merci. So icyo bansaba nanje nkabasaba icya mbere ni imikoreranire. Ndi umu artiste ndabaha produit nabo bakampa inyungu. Bon, tufate ko twese turakeneraniye. Bazana imitahe nanje nkabaha talent hama bikabyara inyungu. Nibaza ko ari cyo kiduhuje cyane. Donc okay, je sabwe gukoresha ingufu nyinshi nkakora ntiziganya bivanye na talent mfise kandi nkaba nifite confiance y'ibikorwa ndiko ndakora ko dushobora kubyaza umusaruro. Hama nabo icyo bakora bo bajejwe no kuzana imitahe tukayikoresha iyo talent tukiga ukuntu dushobora kugarukana amafaranga tubishyize mu ubwo buryo. Donc kuko hakora imitahe myinshi murabizi namwe ibintu by'amavideo gusohora indirimbo promotion n'ibindi. So iyo rero tuko turakora tuba dukeneye ko bizana amatunda meza. So rero je mba nifite confidence ndakora kugira ngo ngarukane ubwo buryo. Niyo mpamvu bavuze ko nkora ntiziganye ndiko ndandika nkamara ijoro ryose nicaye ndiko ndiyumvira teme canke nkiyumvira ibyo ndibwandike biri bwenteresa abantu canke bizana bigarukana ubwo buryo biba byantwaye nanje energy itari nkenya. So rero je nkoresha ingufu zanje nabo bagakoresha imitahe tugahuza hama tukaraba ico biri butungukire. Nibaza ko ari ibyo dufitanye. Hama cya gatatu cari ingwi c'amakontra kwa mbese uwo mutahe bazozana uzobunganisha parce que bamaze kwazana umutahe mukazana udakivu mbese umutahe nawo bazozana wo uzobunganisha reka icyo cyishurwe na manager. Jewe wabivuze uranapresiza uravuga yuko hari ibyo mwabonye les contrats de 100 millions quoi. On n'est pas là pour dire ya Estanish na Booking Lab. Turi hano kugira ngo tubamenyeshe ibyo turiko turategura. Imikoranire isanzwe ihari turayifise. Nihagera hari icoba gihari n'igihe Estanish asinya muri Booking Lab murabizi ko abantu twatumiye kugira ngo tuvuge ico kintu gusa imikoranire ikomeye nuko hari imikoranire kandi imikoranire imeze neza yerekeye Booking Lab no ku ruhande rwa Estanish. Jewe sinzatongwebana neza cyane. Jene nshaka yuko mu press sapara mutegura gushiramo nawe
no turashobora kwestima ishobora gusohoka ngata mbese amahera exactly mwinvestisa mu mwaka nangani. Okay, ivyo Booking Lab irafise kwiteguye kandi ni irafise kwiteguye kandi n'umuririmbyi dukorana turafitanye amasezerano. Rero ndibaza yuko ntaco bitwaye kubivuga mugabo turumuna Booking Lab siro twaje kugira twasigure. No, just ndaiza gato. Ico kibazo cy'umuntu kubishura. Basi no ubiriza. Biramenyerewe kenshi iyo label n'umu-artiste bavuruganye amasoko aje hanze y'icyo gihe. Bisigura yuko ataco mwasezeranye narico mwishuza. Ubu dukeneye mu tubico mwasezeranye hanyuma ejo n'ivyanga tuzogira icyo tubishuza. Okay, turazi ngira hariho inzego zikurikirana des contrats avec abartiste. Contrat zose zirafise inzego zijejwe nimba contrat itagenze neza turafise aho tutwara. Rero je ndibaza yuko nimba hariho contrat itagenze neza nk'abajournaliste murabimenya mukamenya ko contrat itagenze neza mugabo les détails hariho igihe mumenya n'amadetail y'ukuntu byagenze mugabo pour le moment ikintu turi ngaha cyadukoranije ni ibikorwa byiza turiko turategura. Nibaza ko biri très intéressant cyane ko twobishimikirako gusumba ivyo vy'amakontra. Murakoze. So rero ikibazo ca mbere yabanje kubaza ngo c'impamvu indirimbo yakorewe mu Rwanda ngo canke ariho nzoguma nkorera. No, vision yanje ya mbere mfise ni yuko nteza imbere umuziki canke nduzi ibendera ry'igihugu mu makungu. Donc iyo mvuze ngo nakoreye mu Rwanda no munsi hari impamvu nagiye gukorera mu Rwanda. Ubu mu Rwanda nibumva Estanish yakoreye mu Rwanda nibaza yuko tangwane yuko bamenya bakibaza kumenya amamu ko canke Estanish ni bwoko ki ava mu kihe gihugu. Nibaza yuko je w'intumbero nyamukuru yatumye nja gukorera yuko ari kuduza ibendera ry'igihugu biciye mu ndirimbo. Ni nkuko nshobora kuja gukorera Kampala gukurikira canke nkaja gukorera Nairobi. Si kuvuga ko ariyo gahunda mfise gukorera mu Rwanda gusa kuko nta masezerano dufitanye na country record. Nagiye gukora nkuko nayo kuja gukorera ahandi canke nkuko mfise gahunda yo kuja gukorera ahandi. So byose ni mu ntumbero yo kumenyekanisha igihugu canje biciye mu ndirimbo. Nibaza ko ariyo ntumbero nyamukuru. Hama nibaza yuko yavuze ngo ikintu cy'utunenge muri video nibaza ko ikibazo cya kabiri. Sinzi ya president rutunenge nyabaki peut-être ko twebwe bivanye hariho uko abibona wowe n'abandi uko babibona. Rero iyo uvuze ngo hari utunenge ahubwo uvuga ati nutunenge utu nashoboye kubona hama tukumva yuko hari abandi bashobora kuba baduhuriza kutwo tunenge. Hama kuba indirimbo yarazanye impact ego birahari kuko iyo uronse feedback zivuye mu makungu hanze abarundi bari hanze y'igihugu canke n'abanyamahanga baho kuko hariho ama feedback ya Java za Sudan, Nairobi, Congo, Rwanda, même Nigeria baranditse harimo n'abanditse mu commentaire kuri YouTube abandi bakadushikiza mu butumwa busanzwe bwa email. So rero impact twarayironse kandi turizera yuko ayo ma feedback yose atarayubusa peut-être bizovyara ikindi kintu canke hagize igihinduka feedback bibaye ngombwa ko bija hagaragara muzobibona. Eko nibaza yuko byari ibyo yari yabajije. Merci. Ngo kuba ndi muri lebo no kuba ntaremwo bitandukaniye ndibaza ko kuba bibona murabibona. Icambere nuko itandukaniro nabyishuye kare hari wabibajije nuko label ibifise imitahe izana nanje nkabahereza ico mfise. So rero hari itandukaniro rinini kuba nikorana hariho intambwe canke hariho novuga kalite canke urugero je nashobora kwishikana ko DJ nyene kandi murabizi yuko umutumwe utigira inama umuntu agirwa n'abandi. So rero iyo ndi kumwe na label mba numva ko nuzuye hari ibyo nshobora gukora nka jewe n'ibindi label ikora nka label. So rero barazana imitahe canke bakazana uburyo buhari nanje nkazana ibyo mfise tugapartaja hama hakabaho iryo tandukaniro benshi murabizi. Nibaza yuko itandukaniro ataragaseseshwa rumuri murabibona. Haje ikibazo cy'uko ngo gukora collab hama nkakora indirimbo yiwanje. Nibaza yuko harabaye uvuga ko gutahurana bitari byo kuko
sinovuga byinshi ku ico kibazo kuko hari amasezerano twari dufitaniye rero kuba yo kolabo yosohoka mbere yuko Jason canke nyuma yuko sori indirimbo bigaragara yuko entre Jena hagati ya Jena wo twakoranye kolabo hata habayeho kudashitsa umwe ku wundi kudashitsa amasezerano kuko nitwobiga ko byinshi twari twabiganire na labere yiwe turababwira yuko hari kugagira gisohoke byo bari babizi swat bari kubyihanganira canke bakabitegera so rero nibaza yuko bafise impamvu babikoze kandi bafise ico bavyungutsemwo je nibaza ko bituhava binyafekta gikuru nuko jewe ndiko ndakora nka jewe kandi ndirimbo bitari kuri chano yanje ari kuri chano ya nyene collab nishi ntabwo kiriyemo turiko turaca kuri nivo y'ibintu turiko turiko ibintu ukeneye kwiruka cyane kugira ngo dushike ku bihugu kuko hari ibihugu byinshi twarenganye twarenganye ariko turiko turatabana mu muziki turiko turakora cyane ariko haraza amarego mfite no kutumya kera nimba haba amasezerano kugira ngo mukore collab none ibyo mwasinyiye amasezerano aciwe inyuma kibikira ngerageje kumwunganira kuri ico kintu ari abafite ikintu kizwi kandi bibaza system nyinshi gusa bibaye ko ngaha mu Burundi hariho abantu benshi muri industry yacu harimo corruption mu buryo bumwe cyangwa ubundi rero iyo mukoranye n'abantu mukababwira ibyo mwebwe mubasaba mukandikiranira amasezerano hariho uburyo ukuntu amasezerano mwemeranije ari ukuntu ashirwa mu ngiro kandi haba hariho n'ukuntu iyo umuntu atayashize mu ngiro mu bitunganya jengira ikibazo yabajije ni kubiheruka kuba imbere gato yuko dusohora kamensi harabayeho misunderstanding ku bantu twakoranye nabo mugabo twebwe nka Bukivle ico kibazo twarakibonye kandi turabona ko biriko byadutejeje ingorane biranatwigisha ko uno moma ubu turiko turaraba ukuntu tuzokurikiza mbega abo bantu nyimba ivyo tuzovugana nabo ko nigeze twahana amasezerano twarahanye amasezerano turi babiri Bukivu nabo rero tuzobivugana neza twicare twerekane neza nimba tubereka aho bononye amasezerano hama tubazanye neza ko ari ibintu usanga abantu batatahuranye neza kandi iyo byakomeye cyane hariho n'ababijejwe barabikora barabidufasha rero ibaza ko ico kibazo ni ico kintu dushobora kuvuga ko ego